turashimira Imana yama itwereka ubwizigirwa bwayo buri mwaka. Ndumva imbere yuko ninjira mu ijambo ry'uyu munsi no kubanza gushimira Imana yagiye itugirira neza imyaka iheze. Turayishimira mu buryo bw'umwihariko ibikorwa bidasanzwe dukoreye mu mwaka duhejeje wa 2025. Twongeye gusubira kandi kubona Imana idutangaza, idukorera ibirenze ibyo twari twayisavye. Imana baramukoreye ibirenze ibyo yayisavye. Noshobora kumva mbwira amen meze neza muri kino kibanza. Nubu dusubije amaso inyuma tukaraba ubuntu, urukundo, ineza yagiye itwereka, imitima yacu yuzuye amashimwe. Zaburi 126 ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa gatatu, tukaje dusimba ku murongo wa gatandatu. Ndasoma gatoya, haravuga ngo hamwe Uhoraho yagarukana Abisiyoni bari barambukanywe ari nyagano, twari tumeze nk'abarota. Hari abantu muri kino kibanza kuba uyu munsi bahagaze bicaye bariko baragendera mu ntango z'umwaka musasa wa 2026 ni nk'indoto ku buzima bwabo. Hari abantu bagwaye bararemba cyane muri kino kibanza. Hari abakumbuye kwa muganga babwiye yuko nta vyizigiro bisigaye hejuru ubuzima bwabo. Ariko abo n'abantu babivuze Imana yacu itandukanye n'abantu. Abantu babona ko agiye gusigwaho akaburungu imbere y'ubuzima bw'iwabo, Imana yagusiriyeho agakwabu kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze. Raba uyu munsi ndiko ndakubona muri 2026 urakomeye, umeze neza, uri kurashima Imana. Iyo Mana muyimpera amasi n'impundu. Biravuga ngo icyo gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwenge n'indimi zacu zari zuzuye indirimbo. Ngo icyo gihe mu mahanga bavuga bati Uhoraho yabakoreye ibikomeye. Shaka mbwira umuntu ari mu cyo kibanza, ego cyane Uhoraho yagukoreye ibikomeye. Uhoraho yagukoreye ibikomeye. Ego nivyo Uhoraho yadukoreye ibikomeye, natwe turanezerewe. Umurongo wa 3 tuvuga ngo naho umuntu agenda arira asohoye imbuto azogarukana akanyamuneza azanye imbambo ziwe zivyimbugwa. Shaka ntangure kuvugishwa kuri uyu mwaka wa 2026. Amarira yawe ni imbuto wabivye, amasengesho yawe ni imbuto wabivye, imitwaro yawe ni imbuto wabivye. Uyu mwaka uragiye kukwamira, uyu mwaka uragiye kukwamira, uyu mwaka uragiye kukubahera umwaka ugiye kwimburamwo ibidasanzwe, ibikomeye, ibihambaye. Kwisonzesha kwawe ni imbuto wabivye. Imana yawe ni igiteni, Imana yawe ni yakwirengagize, Imana yawe ni yakwibagiye. Hari abantu muri 2026 amarira barize mwibanga agiye kubaviramo igitangaza cyo gukira indwara zidakira, cyo kuvyara. Haleluya, haleluya. Mbwira umuntu ari wande yuwawe ngo Imana yawe ntiyahejeje gukora. Imana yawe ntiyagiye mu karuhuko. Nubiragiye gukora ibikomeye, nubiragiye kukwiyereka. Bibiri mbwira ngo twakizizwe mu buryo bwo kugira icyo twiteze. Abantu biteze Imana 2026 ndakeneye kumva amen yabo muri kino kibanza. Mbwira umuntu ari undi wacu uyu mwaka nusiga uko basanze.
uyu mwaka uhetse byinshi ku buzima bwanje. Natanguye kuvugishwa, uyu mwaka uguhekeye byinshi ukeneye mu buzima bwawe. Haleluya! Icyo abantu badashobora kugukorera, icyo nawe utashobora kwikorera, uyu mwaka uje ugihetse. Bibiliya imbwira ngo yambika umwaka. Imana irazi kwambika umwaka. Bwira umuntu ati Imana irazi kwambika umwaka. N'uyu mwaka nawe uze wambaye. Vuga ati umwaka uze wambaye. Umwaka uze wambaye. Uyu mwaka uze wambaye. Numva umengo mfise abantu bati batariko barizera icyo Imana kiravuga. Uyu mwaka uze ukwambariye ubwiza utigeze kubona. Haleluya! Haleluya! Ndasubiye gushimira Imana n'umutima wanje wose. Ndayishimira ivyo yakoreye ishengero yampaye kurongora. Abasiyerzi muri kino kibanza ndashobora kumva kamo k'induru. Abasiyerzi ndashobora kumva kamo. Haleluya! Yaduhaye gutangura umwaka twahejeje, iduha kusozera. Iyo Mana yabereye amashimwe yacu. Ndayishimira ingene muri uwo mwaka yagiye twiyereka mu buryo butandukanye. Twabonye itugendera mu buryo bwinshi butandukanye. Yaduhaye inkomezi n'ubwira bwo kuyikorera. Yaduhaye abakizwa benshi. Twarashoboye kubatiza abarenga 300. Abarenga 100 barumvise ubutumwa bwiza. Twakiriye basasa baje kwifatikanya natwe mu iyereka Imana yaduhaye. Iyo Mana munyemere tuyikomera amashyi. Yakijije abantu indwara. Yakoreye abantu ibitangaza bitovugwa. Ubuzima bwa benshi bwarahinduriwe amateka. Numve kandi amen yanyu muri kino kibanza. Hari ikindi yadukoreye kidasanzwe. Yaduhaye gusozera kubaka ingoro yayo. Haleluya! Ivyo vyose n'ubuntu bwayo. N'ubuntu yatugiriye. Haleluya! Yaduhaye inshuti za hafi n'iza kure. N'uwo nawe n'umugisha dushimira Imana. Yaduhaye kubona abasore bacu bubaka izabo. Yaduhaye kubona abavyeyi barondoka. Ingabire nyinshi zagiye zikura zibera umugisha amahanga. Ivyo nibikomeye yagiye dukora muri uyu mwaka twarangije. Mumfashe kandi dusubire tuyishimire dukoma amashyi menshi. Mugumane nansi gatoya. Uyu mwaka duhejeje twahagaze ngaha dutangaza yuko wari umwaka wo kuganza. Kandi vy'ukuri twarabonye Imana ibana natwe, iduha kuganza, iduha kwaguka, iduha gukomera. Nagiye kwirondera ijambo ry'Imana rinzako. Imana iranganiriza ngo ndabatangarize umwaka wa 2026 isugiye kuba. Nari niteze abantu bafise amatsiko biteze n'ivyo twarabaye mu kuganza. Ariko uyu mwaka wa 2026 ugiye kukubera umwaka. Ugiye kukubera umwaka. Sindawumva nkuko ndabasha. Uyu mwaka ugiye kukubera umwaka. Umwaka wo kuduzwa. Umwaka wo kuduzwa. Umwaka wa ascension. 2026
is gonna be a year of ascension. Kuduzwa. Vuga ngo kuduzwa. Kuduzwa. Ngiri umuntu ari ati ndaduga uyu mwaka. Uyu mwaka ndaduga ahandi hantu. Ndagera ahandi hantu. Hallelujah. Vyarahimba Imana kutakugumizaho waruri. Isima ko muri uyu mwaka ikuduza kurundi rugezo, kuyindi ngazi, mu kindi kibanza aho waruri ntiyagukwiye. Nico gituma Imana muvyo mwe muragiye kuduga. Muvyo kuba Imana uragiye kuduga. Muvyo ingabire uragiye kuduga. Muvyo amavuta uragiye kuduga. Gusenga kwawe kuragiye kuduzwa. Kuba Imana kwawe kuragiye kuduzwa. Vuga uti ndaduga uyu mwaka. Ndaduga uyu mwaka. Ndaduga uyu mwaka. Ndaduga uyu mwaka. Hallelujah. Hallelujah. Muvyo kubaho neza nawe nyene uragiye kuduga. Mubizanye n'akazi kawe uragiye kuduzwa. Sizi ingene agiye kubigenza, sizi ukungene agiye kubikora, sizi inzira agiye gucamwo, ariko yarambwiye ngo ndakubwire ngo ndabaduza, ndabaduza, ndabaduza. Hallelujah. Ni bande biteguriye kuduzwa? Ni bande biteguriye kuduzwa? Hallelujah. Hallelujah. Uti ndaduga. Ndaduga. Hallelujah. Ivyakozwe n'intumwa igice cya mbere. Turasoma ku murongo w'9. Nta muntu ashaka kumera mikrofone akamfasha gusoma. Kuko iri jambo ry'ubuhanuzi ku buzima bw'umuntu hari mikro kiba. Wakoze kuza. Reka n'imvura ishaka itunyagire, kazime tugiye kuduzwa. Kazima amateka y'ubuzima bwacu agiye guhinduka. Kazima uyu mwaka uzuhetse ivyo twari twarasavye Imana n'ibirenze ivyo twayisavye. Hallelujah. Reka kunyagirwa kube icibutso cy'ukoraho yemeye kuduzwa. Ngira umuntu yavyemeye, vyamuhimbaye, yavyemeye, vyamuhimbaye. Umunsi umwe haza umuntu kuri Yesu aramubwira ngo nimba ubikunze mpumanura. Yesu aramwishyura ngo ndabikunze. Ndumva umuntu muri kino kibanza ariko arabwirwa ngo ndabikunze. Duga, ndabikunze. Gera handi, ndabikunze. Komera, ndabikunze. Kira, ndabikunze. Bera ubufasha abandi, ndabikunze. Hallelujah. Birivuga ngo amaze kuvuga atyo aduzwa babona. Aduzwa babona. Aduzwa. Woshobora kwibagira ibindi vyinshi vyabereye hano hantu, ariko iri jambo ribe ikizirisha umutima wawe. Ugiye kuduzwa babona. Aduzwa ntiyadugizwe mw'ibanga.
wararize mu ibanga, wasenze mu ibanga, waruse mu ibanga, wabuze igitabara mu ibanga, wababaye mu ibanga, ariko kuduzwa ntibigiye kubera mu ibanga, ntibigiye kubera mu miso, ugiye kuduzwa. Aduzwa, ugiye kuduzwa, abagukengereye babona. Umva, reka dukompoze indirimbo ahanyene yiteme. Wewe gusuraza uranyishura, ndatera ngo unyishure ngo babona. Mera tusha umuntu babona. Abari inyuma babona, abari mu ibarabara babona, abari ngaha babona, abari kuri live babona. Bagiriki repetition iraheze, nico nashaka. Hallelujah. Wowe uzuranyishura ngo gute bagisiki. Bari barakumbariye kuri manigira neza. Bagiriki ababanyi bawe, inshuti zawe zakure, abakwanga, abagukunda, abakugwanya, abatakwifuriza neza, Satani, abadayimoni, abaganga, abakomeye, abo hasi, amahanga, abatabishaka, abagusengera nabi, abakuvuma, abakubesera, abagukoreye inkoni isuse babona. Ugiye kuduzwa babona. Aduzwa babona. Abari bamaze no gutanga amakuru ati vyaheze, ikete ryasose ryo kumukura, hagiye gusoka iyo kukuduza. Bagiriki abari barize ibinyoma bikuvugwa ko bagiye kubona kuduzwa kwawe. Hawa gross case yoza nga reka n'indirimbo igo bagiriki abari baragusize, abari baragutaye, abari baraguhevye, babona. Abama batera amakuru yiwawe, mwibagiye ingene mwe mutera. Bagiriki n'abagusengeye mwibanga bagukunda, ugiye kuduzwa. Ivyo Imana igiye kugukora mu bijanye no kuduzwa bigiye kuba ku mugaragaro. Haleluya. Birimbwira ngo abasengera data mu miso azobisurira ku mugaragaro.
amasengesho yacu yo mu miso Imana igiye kuyatwishurira kumugara bose babona bose babireba tuzoshima Imana. Bose babireba. Aha. Bose babireba. Hallelujah. Aduzwa babona. Babona. Abari biteze ko tugiye kumaramara, tugiye kuduzwa. Uviriza ukuvuga iyo jambo n'ubuhanuzi uri kurasohora. Haleluya. Abari bazi ko usigaye uri kiyaya cy'amagufa yumye, bagiye kukubona uri kuravamo ingabo zikomeye babo. Haleluya. Haleluya. Ugiye gukira babona, ushinga intahe babona, uduzwe babona, uhabwe icubahiro. Haro ba Mordekai muri kino kibanza, numva amenye ba Mordekai muri kino kibanza. Mordekai aduzwe ifarasi, iyo Hamana bona. Ndagikunda. Hari indirimbo y'umukenyane iri mu Giswahili sikirega cyane mugabo naweza jaribu kidogo kidogo. Iyo ndirimbo ivuga ngo ombea adui yako aishi siku mingi ili unapobarikiwa azionee kwa macho baraka ambazo Mungu ameweka juu ya maisha. Ariko mwari kunkomera amashi kuko kuvuga ivyo bintu vyose wavukiye ku Musaga. Kameme ni effort nagize. Iki Giswahili cyo uri wa ku Musaga, wewe umvise Giswahili atari hatari. Mugabo Imana Imana ikane kuduzwa. Nindi mutinya kuvuga, Imana izogushoboza kuzivuga. Izoguha rikwiriye mu gihe gikwiriye. Vuga ngo babona. 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 Aduzwa babona. Aduzwa. Bwira umuntu ati ndakuvugishijwe ko uyu mwaka Imana ikuduze bose babona. Muvugishwe ko Ivyahishwe Yohana igice cya 4 umurongo wa mbere. Ivyahishwe Yohana igice cya 4. Umviriza. Turegewe imbere gatoya. Haleluya. Hari itegeko rigiye gutangirwa kuri uyu musozi kubijanye no kuduzwa kwawe. Urazi iyi Imana isohoye itegeko, Imana ivuze ibikoze. Mbwira umuntu ari rwandi wabuti Imana ivuze ibikoze. Yavuze iba yaje gukora. Yavuze kuduzwa ntihakenewe ama negotiation n'umwasi wawe. Baraba ko duga cyangwa utoduga. Nico gituma iri jambo ricarizi. Ivyahishwe Yohana igice cya 4 umurongo wa mbere. Aha, haravuga ngo hanyuma y'ivyo ndavye mbona mwijuru urugi guguruye. Mbwira umuntu ari wandi wawe utumviriza, hariho urugi guguruye imbere yawe. Iyo Bibiliya kiravuga urugi guguruye, Bibiliya kiravuga amahigwe yawe akurindiriye. Yo abantu barushe basha. Imbere yawe hari urugi. Ntibavuga
bavuze ngo urugi rwugaye, bavuze urugi nimba Imana yuguruye muri 2026 ninde wo kugara? Nimba yavuze ego ninde wo kuvuga oya? Uraduzwa bose babona, uraduzwa bose. Tuze turajana n'indirimbo. Haleluya! Urugi imbere yawe ruruguruye. Nani atakaye funga? Uyu munsi amavuta y'igiswahili ariko araza. Nimba yuguruye, mbarira umuntu yobasha kugara umuryango Imana yuguruye. 2026 Imana yakuguruye ngo uduzwe. Nta numwe wo kubyanka, nta numwe wo kubihakana. Yo, haleluya, haleluya. Mbona urugi rwuguruye imbere yawe. Ngira umuntu rero ndi ukuri ndinjira mu bikomeye Imana yanteguriye, ndinjira mu ntahe yanje, ndinjira mu guhishurwa kwanje, ndinjira mu masezerano yanje, ndinjira mu kanyamuneza kanje, nakimbuza kwinjira. Mbona mwijuru urugi, kandi ibaze Imana itwugururiye mwijuru. Mwese murabizi ko ijuru niryo ritegeka isi. Imana yategetse mwijuru ugurura. Mwisi bateza kugira iki kwexecuta. Haleluya. Ngo kandi ryajwi nabanje kumva rivugana nanje ari nk'iginzamba rirambwira riti duguze hano. Mwijuru hari ijwi riko ravugana nawe ngo duga, ascend, be lifted up. Duga, mbwira ati ijuru ryavuze ngo duga. Gusenga kwawe ni kuduge, gukorera Imana kwawe ni kuduge, kugira neza abandi kwawe ni kuduge, amafaranga yawe naduge, ubuzima bwawe ni buduge, impact yawe ni iduge, influence yawe ni iduge. Ngo duga hano. Ibaze Imana irikaba duga, utinda duga. Yosuwa 3:7. Yosuwa 3:7. Ngomba ndangize ibindi turabandanya hanyuma. Yosuwa 3:7 aravuga ngo ngira umunani wo cyumviriza. Ahari izina rya Yosuwa hashira izina ry'iwawe. Nta Yosuwa ari ngaha. Uyu munsi hari Jean Claude, uyu munsi hari Epiphanie, uyu munsi hari Diomede, uyu munsi hari Arcade, uyu munsi hari Bosco, uyu munsi hari Alain Moses, uyu munsi hari uri muri kino kibanza agiye kuduzwa babona, agiye kuduzwa babona, agiye kuduzwa. maze Uhoraho abarira Yosuwa ati uyu munsi ngira ntangure kugukuza imbere y'Abisirayeli bose. Mbwira umuntu rero ndetse uyu munsi Imana igomba itangure kugukuza. Nuva ameni meze neza. Iyo Imana yagukujije hari abantu batangura kukuyobegwa. Hari akantu kashitse turiko turategura bino bikogwa, haza umuntu w'umupapa kuze ngaha bariko barapima ivyuma, vyarakubita gose vraiment, vyarakubita ku buryo amazanyiganyiga ukamenga ibiyo bigiye guhunguruka. Hama turaza kubwira muri cabine technique turabasavye nimugabanye.
uwo mupapa avuga ngo iyo Keve ngo akore igikorane ngaha ngo niduhora twidoga ngo nimugire nkawe rero kandi nanje naraho nyene ati Keve yama bikora neza ntitwidoga atari kumwe mwabaye gute nimugire nkuko Keve ahora bikora nanje Keve naraho nyene hamaheze umwanya aragenda ati none bajya abantu bogira kujya Keve ahora agira batambwira terega Keve uri kuravuga yari muri bajya wari kurabwira ngo n'uyuhe ati yambaye kunukunuko acaraza umupapa ngo Keve ngo ni wewe Haleluya. Erega iyo badugijwe ntucugira ibiro byinshi uri mugufi nkanje ntucuba muremure wirabura ntucugira inzobe mugabo hari kiba cyawe vuga ngo hari kiba cyabaye bagaca batangura kubazanya niwe oya niwe canke siwe niwe canke siwe niwe canke siwe niwe canke nuwo basa niwe canke nihasagiwe hari gihe Imana ikora ibintu abantu bikabazazanira gutahura ko ni wewe canke n'uyundi ariko turagiye kubisura muri 2026 hati ni twebwe uhoraho yagiriye neza. Bagiriki Imana bagiriki uduzwe bagiriki ushike kure bagiriki ukomere bagiriki babona aba kuri live babona abari muri Amerika muri komaje kwikana babona hiwari bwaheze kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe. Urashobora gusura gutangura gato maze warabarira Yosuwa ati uyu munsi ngira ntangure kugukuza imbere y'Abisirayeli bose. Ngomba ntangure kugukuza imbere y'Abarundi bose. Ngomba ntangure kugukuza imbere y'Abanyafrika bose. Ngomba ntangure kugukuza imbere y'ababanyi bawe bose. Ngomba ntangure kugukuza imbere y'abakwanga bose. Ni itegeko rivuye mu ijuru. Haleluya. Abikono ba 2:6-13 nibaze ko ngira ariho ngira ibintu nzo bivuga hanyuma cyane okay ngomba mpeze Abikono ba 2:6-13 baravuga ngo nuko ndababwira nk'abana banje ndababwira uri pore kandi kabikorino ndababwira nk'abana banje namwe nimwaguke ngira muri ati aguka kumengo fisa abantu muri kiro kibanza keneye kwaguka ni bande bakeneye kwaguka urabwiwe ngo aguka avyo ngo ndababwira nk'abana banje nimwaguke mwishure nk'uko mwagiriwe nande nijuru aguka vuga ngo ndaguka reka mvuge bino bintu indwi bisobanuye kuduzwa nihuta hanyuma tenakira umukozi w'Imana. Icyambere iyo tuvuze kuduzwa cyangwa ijambo ry'Imana rivuze kuduzwa bisobanuye iki? Ubwa mbere na mbere kuduzwa bisobanuye gushika mu kindi kibanza. Uyu mwaka ni umwaka wo gushika mu kindi kibanza. Insiguro ya kabiri yo kwaguka aho mwumva muvuga amen muze murayivuga. Kuduzwa kandi bisobanuye kurengana uburimbi warusanganywe. Hari abantu bari bafise akarimbi yuko mission bahabwa niyo muri intérieur du pays gusa. 2026 ntuduga ruguru gusa. Abagenda bavukiye amezi 9
nkawe. Abagenda ntacyo bazanye hano muri nosi, kubera ko iwe wama hahandi ijuru rirategetse, aguka tuga rengana karibu wari usanganywe. Hari abantu iyo bageze kongera imishahara bo ntibarimo. Uyu mwaka urahabwa ibyo warenganijwe byose, kuko ugiye kurengana akarimbi kose wari warasingiwe. Mbwira umuntu ari wose, akarimbi wari warasingiwe kararanduwe, kararanduwe. Bose 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 siza karimbi ufise, siza karimbi ufise. Hari umuntu ari muri kino kibanza kwa muganga bambwiye ko bidakuta kashaka kuronka umwana, ariko si Imana yavuze. Ako karimbi uragiye nimba umwifuza, nimba waramusezeraniwe, ako karimbi karavaho. Numva amen imeze neza. Haleluya. Insiguro ya kane isobanuye kuduzwa, nugutsinda ivyahora bigutsinda. Abahora batsindwa n'ivyaha bitandukanye muri kino kibanza k'Imana yemeye kuduzwa, uragiye kugendera hejuru yavyo. Ntibigiye kandi gusura kandi kugutsinda. Intege nke zawe zibakubita hasi 2026, ntabwo zizokongera kandi gusura kugukubita hasi mu izina rya Yesu. Insiguro ya gatanu, kuduzwa bisobanuye gusumba ivyahora bigusumba. Insiguro ya gatandatu, gusiga ivyari byaragusize. Iyo Amerika itashitse ngaha. Insiguro igira indwi yo kuduzwa, nukujabukira mu bidasanzwe. Iyo tuvuze ibidasanzwe, ikirundi cyacu kirakenye. Mbwa ibidasanzwe shatse kuvuga le surnaturel, ibirenze ivyo umuntu ashobora gutahura. Vyabindi umuntu araba akavuga ati oya oya. Rimwe nasengeye mu mama bari barakuyemo igitereko, hama misi yakurikira yumva ibintu bitameze neza, agenda kwa muganga. Basambwira ati kubera ko waneglige, kubera ko wari ukiza, urazi ko ushaka kugira ingorane. Ati muganga niki? Aturibungeze kandi inda yawe igeze kure. Abaje umuganga ati umuntu ashobora kuvyara atagira igitereko. Ati muganga igitereko cye baragikuyeyo. Ati vyiri kuravuga nivyo, amwereka ibipapuro. Ati none ibindiko ndabona nibiki? Ati nazi ntabyo ntahura. Ataravuga ngo urasenga. Ati ego ndasenga. Ati yo Mana ntuzoyiveko, niyo yonyene ishoboye gukora ibimeze bitya. Kujabukira mu bidasanzwe, vya bindi ataho biciye bidafashe protokoli yari imenyerewe. Ivyo nivyo vyitwa kuduzwa. Nigihe Imana igwa kwicira icuho, nigihe Imana ikora ibintu ititwararitse ivyo abantu bazovuga. Yosefu yagenywe kuba umushikiranganje wa mbere mu gihugu kitari iki wiwe, atagira mu bwene gihugu, ahabwa ubushobozi bwose, ahabwa ukuganza kose. Kubera iki? Kubera ko yari yadugizwe ajabukira mu bidasanzwe. Uragiye kuba Yosefu muri 2026, uw'Imana igiye kuduza mu buryo budasanzwe, bigiye no gutangaza abazobibona amasirimudu nyinshi ku mwami w'abami. Ndabasanga gato muhaguruke ku maguru yanyu, akanya gato muhaguruke ku maguru yanyu. Oh God, muhaguruke gato ku maguru yanyu. Nifuza mu misegonda 30 turiko turakoma amashi dushimira Imana duhaye ijambo ry'ubuhanuzi. Komeza gukoma ayo mashi, komeza gukoma ayo mashi, komeza gukoma ayo mashi.
uri kure yakoma tanga urishimire. Uturakoze Mana, ndagushimiye Mana, wewe mekoma muri kino kibanza, wewe vyahimbaye ko nduzwa, uri kure yakoma ayo maso. Shima Imana, shima Imana. Hari ikiganza kigiye kugutora aho waruri, kikudugana ahandi hantu, kikujana ahandi hantu, kikucabukana ahandi hantu. Uri kurakoma amashi ushimire iyo Mana yemeye kuduzwa, yemeye